Inshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Kandi ndabahaye ikaze ngo muze dusome, twongere tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana ryo kw'idominika ya 28 igihe gisanzwe umwaka C. Iryo jambo ry'Imana naryo turisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere nico mu gitabo ca kabiri c'Abami, ikigabane ca gatanu kuva ku karongo ka 14 gushika ku ka 17. Hagaca hakurikira izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana niyigira 97. Igisomwa ca kabiri naco nico dukura mw'ibaruwa rigira kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote, n'ikigabane ca kabiri kuva ku karongo k'umunani gushika ku ka 13. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Luka Mweranda, n'ikigabane ca 17 kuva ku karongo ka 11 gushika ku ka 19. Mukaba rero muri kumwe na jewe Padiri Gervazi Nibogora, nkaba ndi muri paruwase yitiriwe Umweranda Leonardo, ni muri diocese ya Edmundston muri province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'Abami. Muri irya misi Nahamani umujenerali w'abasirikare bo muri Siriya yararwaye imibembe, aramanuka yidibika incuro 7 mu ruzi Yorodani nk'uko wa muntu w'Imana yari yabivuze. Hanyuma umubiri wiwe urahinduka usubira kuba nk'umubiri w'umwana mutoyi, araryorogwa. Asubira kwa wa muntu w'Imana, we n'abagendanyi biwe bose, araza ahagarara imbere yiwe avuga ati: ubu rero ndamenye ko atamana iriho kw'isi yose atari Isirayeli. Ndagusavye rero wakire ishikanwa ry'umusavyi wawe. Elize avuga ati: ndarahiye umukama muzima nkorera, nta kintu nshobora kwakira. Nahamani aramugobera ngo yakire, ariko aranka. Nahamani avuga ati: ataruko nibampe jewe umusavyi wawe ivu ryo kwikorerwa n'impunda 2, kuko nta nkuka canke imbagwa umusavyi wawe azosubira gushikanira izindi mana atari umukama wenyene. Iryo ni jambo ry'umukama. Umukama arereka amakungu yose ububasha bwiwe. Umukama arereka amakungu yose ububasha bwiwe. Nimuririmbire umukama ururirimbo rushasha, kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza c'ukuryo kwiwe n'ukuboko kwiwe kweranda vyamuhaye intsinzi. Umukama arereka amakungu yose ububasha bwiwe. Umukama yaramenyesheje urukiza rwiwe, yarahishuye ubutungane bwiwe mu maso y'amakungu, yaributse ubuntu bwiwe n'ukuri afitiye inzu Isirayeli. Umukama arereka amakungu yose ububasha bwiwe. Imbibe zose z'isi zarabonye urukiza rw'Imana yacu. Wasi yose tera impundu umukama, tera impundu mwigine mucurarange. Umukama arereka amakungu yose ububasha bwiwe. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Mwananje nkunda cane, ibuka Yezu Kristo yazutse akava mu bapfuye, yamuka ku ruvyaro rwa Dawudi, nk'uko inkuru nziza nigisha ibivuga. Iyo nkuru nziza niyo mporwa mu magorwa bandemetse gushika bambohe nk'inkozi z'ikibi. Ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa, nico gituma vyose ndiko ndabirinda kubw'abatowe, kugira ngo nabo bashikira ubukiriro buri muri Kristo Yezu hamwe n'ubuninahazwa bw'amaho. Iri jambo ni iry'ukwemerwa. Nitwaba twapfanye nawe tuzobaho turi kumwe nawe. Nitwaba
twarindanye nawe amagorwa tuzosangira kandi ubwami nawe. Nitwaba twamwihakanye nawe azotwihakana. Nitwaba twaramuhemukiye waguma ari intahemuka kuko adashobora kwihakana wenyene. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Luka mweranda. Mu gihe Yesu yariko aragenda i Yerusalemu, yaciye ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire. Ariko araca mu mihana yaho, hakaba abantu 10 barwaye imibembe, baza bagana iyari. Bashira ijwi hejuru bakiri kure bati, Yesu mwigisha, tugirira ikigongo. Nawe ngo ababone, arababwira ati, nimugende mwiyereka abasaseredoti. Nabo bashitse mu nzira babona bakize. Umwe muri bo rero ngo abone yakize aca asubira inyuma, aza yishongora aninahaza Imana. Ashitse imbere ya Yesu akubita ibifukamiro hasi amukurira ubwatsi. Kandi uno yari umunyasamariya. Yesu rero arabaza ati, mbega ntibakize bose uko bari 10? None se babandi 9 bari hehe? Nta wundi yoboneka ngo agaruke aninahaza Imana atari uwo munyankiko? Araheza mubarira ati, mva hasi ugende, ukwemera kwawe kuragukijije. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, tubanze twibukanye ko uyu Nahamani twumvise mu gisomwa ca mbere yari yafashwe n'imibembe. Yumvise ko muri Isirayeli hari umuhanuzi yoshobora kuyimukiza. Umwami wa Siriya aramurungikana urwandiko yandikiye umwami wa Isirayeli amusaba ngo mukirize iyo ntwazangabo. Umwami wa Isirayeli yabonye ko ari akigenzo, na burya yarazi ko imibembe idakira. Araheza yitaburira ko ivyambarwa. Umuhanuzi Eliza avyumvise niko gutuma ko umwami amusaba ngo murungikire uwo mugwayi. Nkuko tubisoma ku karongo k'8 k'iki kigabane nyene, Elize ikimuraje ishinga si cane gukiza iyo ntwazangabo ingwara y'imibembe. Ni nyabuna ko yomenya ko muri Isirayeli hari umuhanuzi. Kuba muri Isirayeli hari umuhanuzi navyo bigaca bisigura ko uwo muhanuzi hari Imana serukira. Ni Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahimu, ya Izahaki na Yakobo, Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi. Niyo Mana Elize ashaka kumenyekanisha mu ntara z'abapagani nka Siriya. Ashaka ko iyo ntwazangabo izoja kuba icabona c'ubushobozi bw'Imana nyamana atari kigirwamana. Nico kiza imbere, nayo ivyo gukira imibembe n'ibisanzwe, kuko amaze kumenya iyo Mana azoheza abone n'ivyiza biruta gukira imibembe. Ico rero umuhanuzi Elize yaragishitseko, kukaba nkako aho Nahamani amariye kwiyoza incuro ndwi mu ruzi rwa Yorodani nk'uko yari yabitegetswe n'uyu muhanuzi, naho yari yabanje kunana
akaza kugondozwa n'abari bamuherekeje, yariboneye ububasha bw'Imana rudasumbwa. Mu kuba atigeze abonana amaso mu yandi n'uwo muhanuzi ngo yerekeze ukuboko kwiwe ahari imibembe nk'uko yari avyiteze, ariko ngo akore ivyo uyo muhanuzi yamutumye ko, agaca abona umubiri wiwe uhindutse nk'uw'umwana w'ikibunduguru, vyatumye yemera. Uko kwemera niko kwamutumye aca agaruka kuraba umuhanuzi Elize, kugira ngo noneho amwibonera amaso mu yandi, aheze ashinga intahe y'ivy'Imana ya Isirayeli yamukoreye, kandi aheze akenguruke. Urugendo yagize muri Isirayeli yagungukiyemwo kabiri: arakiza imibembe kandi arakize no ku mutima, kuko aramenye Imana y'ukuri, arahwanye n'Imana, ntazosubira gufukamira ibigirwamana. Ndemeye ko atayindi Mana iriho atari Imana ya Isirayeli. Kuva ubu nta zindi mana nshaka guhereza amashikanwa atari Imana ya Isirayeli. Ndabibutse ko iryo vu asavye gutwara ari ryo azoheza kubaka k'uruhimba azohora ahereza ko amashikanwa ashikaniye Imana. Bavukanyi, sinamani gusa yakize kabiri ku mutima no ku mubiri. Mu nkuru nziza turabona n'umunyasamariya nawe nyene yaragwaye imibembe. Mvuze uyu munyasamariya gusa kuko mu mugwi w'abantu 10 niwe wenyene yagize ayo mahirwe. Kukaba nkako ngo Yezu yari ku rugendo aduga i Yeruzalemu, aciye mu mihana yo ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire, ahwana n'abo banyamibembe. Niho bamutakambira bati, nyabuna Yezu mwigisha, tugirira ikigongwe, turaruhishijwe n'ububabare bw'ingwara, turaruhishijwe no kuba ibicibwa mu bantu. Bavuga nk'abita, kuko kumbure bagira bati niyo mahirwe ya nyuma yo kubona ubushobora kubakiza. Bavukanyi, aba banyamibembe ntibarira busema, kuko kugwara biraruhisha. Indwara zo ku mubiri ziraruhisha, hagera ku ndwara zo ku mutima naho zikaruhisha ukuruta. Ingwara yo ku mutima iruhisha kuruta izindi nayo akaba ari igicumuro. Iyi mibembe yogereranywa n'ico gicumuro. Aba bantu 10 nabo baserukiye umuryango w'abacumuzi duhurikiyemwo twese. Ni nk'aho uwo muryango uje ugana Yezu Mukiza, umucunguzi. Uwo mutima w'urukundo n'impuhwe Yezu yeretse abo banyamibembe niwo yereka n'abacumuzi baje bamugana. Ati, genda mwiyereka abasaseredoti. Kubera ko abo basaseredoti ari bo bemeza ko umuntu yafashwe n'ingwara y'imibembe gutyo agafatirwa ingingo yo gutaramurwa, ni nabo kandi bategerezwa kwemeza ko umuntu yakize iyo ngwara, gutyo hagafatwa iyindi ngingo k'uwo muntu yakize, agasubizwa mu muryango, agasubira akemerwa mu makoraniro y'ibisabisho. Ni naco gituma abicenda naho babonye ko bakize bageze mu nzira, batagarutse gushimira Yezu yabakijije, ahubwo bari barajwe ishinga n'ukwiyereka umusaseredoti, baribagirwa ko umusaseredoti mukuru ari Yezu. Nabo batahiye ivyo. Umunyasamariya wewe yahisemo kugaruka kwa Yezu, kandi yaje arishongora n'inahazimana ayikengurukira. Igitangaje Yezu ni ingene ari we wenyene agarutse gukenguruka, kandi bakize bose uko bari 10. Ntibigeze bategera ko Yezu mu kubakiza yari yashatse kubacira inzira yo gushikira urukiza rwuzuye. Yabakijije ku mubiri, yamara ashaka no kubakiza ku mutima. Aha hakaba ijambo rikomeye cane natwe twokwigirako. Bavukanyi, mu bisabisho vyacu iyo dusenga Imana tuyisaba, ico dushira imbere ni giki? Iki kibazo cega umwe wese muri twebwe, ariko nta nkeka ko ico benshi bashira imbere ari ugusaba amagara meza nk'uko kwaba banyamibembe. Nugusaba kuva mu gashomeri ubona ko karembeje abatari bake, kandi bikanagira ingaruka mbi mu miryango no ku gihugu, aho mbere bamwe bariko barata bakomoka batazi niyo bagiye. Nugusaba ngo imirima n'ibitungwa bimere neza,
imiryango ikiri inzara, ni ugusaba ngo urudandazwa rugende neza ku bafise ivyo bariko baradandaza, ni ugusaba ngo agashahara kiyongere ku bagize amahirwe yo kuronka akazi muri leta canke mu mashirahamwe, ni ugusaba ngo abana batere imbere mu mashure baca ubwenge bazoshobore no kuja kwiga mu mahanga, ni ugusaba ngo abana basohoke baje kubaka ingo zabo n'ibindi n'ibindi, umwe wese niwabona ivyo ahora asaba. Ariko none ni bangahe bibuka gusaba bagira bati Mana ibindi vyose nshake ndabibure, ariko umpe kunywana nawe, umpe kwamana nawe ibihe vyose, ndaguhebeye ugushaka kwanje, numpe ugushaka kwawe aba ariko kumbeshaho. Ni bangahe boba bibuka ico gisabisho? Bavukanyi, ntidukunda ivy'Imana iduha kuruta uko dukunda Imana ubwayo. No mu buzima bwa minsi yose birababaza iyo ubonye umuntu agukunda kubera ivyo ufise. Mu majambo make ntiruba ari urukundo agufitiye, kuko hamwe vyoshika ivyo wari ufise bigahera, nyawayo ntuzosubira kumubona, azoca kuva inyuma. Uko niko tubabaza Imana rero, kubona dukunda ivyiduha kuruta uko tuyikunda. Imana tuyikunde kuko ari Imana, naho ataco yoba iduhaye, naho twoba tugwaye ntidukize kandi yari ibishoboye, naho twoba dushonje ntituronke ico turya kandi ari Imana itanga vyose, naho twoba tutagira akazi, naho twoba tutagira aho tuba, naho twoba turi mu mvuto kubera akarenganya. Uko niko gukira ku mutima. Nico uyu munyasamariya yagabanye kubera yemeye kugaruka gukengurukira Yezu. Bakize imibembe ari 10, ariko umwe rudende niwe yatashe agabanye ugo rukiza rusumba vyose. Tumugereranije na Nahamani twumvise mu gisomwa ca mbere, nogira nti bose uko ari babiri ubwa mbere bagenzwa no gukira imibembe, ariko ntibagarukirije ngaho, barondeye guhwana n'Imana ubwayo, barondera kunywana nayo. Botubera akarorero natwe tukabigira ko umutima w'ukwama dukengurukira Imana mu bihe vyose. Iyi mvugo nshasha yadutse uza wumva iyo ubajije umuntu ngo namaki, agaca kwishura ngo ndashima Imana uko biri kose. Tubivane mu mvugo y'agahemo, ariko vy'ukuri twige gushimira Imana mu bihe vyose. Kugira ngo ivyo navyo bishoboke, nuko twokwama twibuka Yezu Kristo, nk'uko Pawulo mweranda bitubwiye mu gisomwa ca kabiri. Ibuka ubuzima yabayemwo kuri iyi si, wibuka ivyaburanze, wibuka ubutumwa bwiwe ingene yaburanguye, na cane cane ingene bwakiriwe, wibuka inzira y'umusaraba, wibuka ugupfa no kuzuka kwiwe. Ivyo vyose bitume uzirikana nawe ku buzima rukristo bwawe. Niwaba vy'ukuri uri uwa Kristo atari kw'izina gusa, ukaba igihe cose wibuka Yezu Kristo, nigikubona woheza ukidogera Imana. Niyaba Yezu Kristo yari we mutunzi wa mbere mu bijanye n'ubutunzi bwo kuri iyi si, musaba ubutunzi, niyaba ukwima umushavurire uzoba uri mukuri. Niyaba ari we muntu wa mbere yakunzwe n'abantu bose, nawe ukaba udakunzwe aho ubaye, uraheza umushavurire, uzoba ufise imvo zumvikana. Nimba atigeze ababara, nawe ukaba uriko urababarira kuri iyi si, uraheza umugirire umwikomo, uzoba ufise imvo zumvikana zo kugira umwikomo. Igikuru nuko twokwama tumwibuka, kuko nta na kimwe azotwima. Nitwaba twarapfanye nawe, tuzorambana nawe. Nitwaba twararinze amagorwa hamwe nawe, tuzoheza dusangire n'ubwami. Nitwamwihakana naho, tukamuheba kumva izo arizo zose, nawe azotwihakana nta kabuza. Nico gituma twokwama dukenguruka mu bihe vyose, duhiriwe canke turi mu bihe bigoye, nk'ibi Pawulo wenyene ubwiwe yariko aracamwo. Yanditse ibaruwa ari mu mvuto, kandi atakindi azira atari inkuru nziza, ariko ntaco yinona, kuko arazi ko naho aboshwe
ijambo ry'Imana ryo ridashobora kubohwa, ntaco mubuza gukengurukira Imana rero. Nuko rero bavukanyi, ibi vyose ijambo ry'Imana ritwigishije uyu munsi tubishire ku muzirikanyi, bidukuze mu bweranda, bidufashe guhinduka kugira ngo twame turondera urukundo rw'Imana, kandi twame twibuka kuyikengurukira muri vyose. Twibuke no gukengurukira abo bose batugirira neza, tutibagiye no kurekurira nabo nyene batugirira nabi, nk'uko ijambo ry'Imana ridahengeshanya kubitwigisha. Imana mushobora vyose ibazigame mu mahoro yayo kandi ibahezagire. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana